tukajya twicara mu nkambi bakatubeye ngo urataha mu Rwanda ngo wabaze ibyawe ngo bakakurigisa. Mbese urukundo twahabonye, amajyambere twahabonye nta nahandi hantu tuzayabona. Iyo wahunze ukicara bakwita impunzi ntabwo bikunezeza, ariko noneho igeze mu gihugu cyawe birakunezeza. Umunyarwanda wese afite agaciro. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira ku buryo Midimar ndetse n'izindi nzego zitandukanye zikorera mu Rwanda zishinzwe impunzi bari kwakira impunzi z'abarundi bari guhungira mu Rwanda. Turaganira nabo batubwire impamvu bahunga, banatubwire uko bakiriwe bakigera mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro cyacu. Guhera mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2015 impunzi z'abarundi batangiye guhungira mu Rwanda nk'uko u Rwanda rwabyemeye mu masezerano mpuzamahanga agena impunzi. Uhungiye ku Rwanda, u Rwanda ruramwakira. Abarundi nabo rero bahungiye mu Rwanda bavuga ko bahunze umutekano muke babona mu gihugu cyabo. Mbanje gushimira aba bavyeyi b'igihugu cy'u Rwanda ukuntu batwakiriye neza. Mu bakomera amashyi. Utari mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi nta jambo ufise. Nko ku wa gatandatu wahera niho nari mpagaze, hariho n'abantu mbona ngaha bari bahari bavuga ngo uko dufunguye radio tukumva tuti ababanyi bariko barahanura Petero Nkurunziza ntiwitoze kugira turabe ko abarundi batocanamwe, twe turi abanyagihugu bato bato. Iryo turaryumvisije dushize mu gutwi. Imbonera kure nazo zaza zigatamba n'ifoto yanye n'icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ngo utazomutora ngo nta ukorako ngo ntibishoboka. Tukarara tudafunguye imitima ikavyimba tukavuga atase koko none ko amakunga avuga ko atitoza, societe civile ikavuga ko atitoza, bakaca baza kudutera ubwoba ngo utazomutora azopfa. Iso mbonera kure ati ubuzima bwacu bugiye kubaho gute ko birigo aravuga yuko yitoje amaraso ashobora guseseka, turindira seseke. Imbonera kure mengo nizo zisigaye zifise inguvu gusumba nyeka n'abapolisi. Tugategereza yuko nyene icubahiro baja no kw'iradiyo ngo aduhumuriza avuge n'akajambo tukabura. Uwo mutekano muke muhava mutubaza muti none hari abantu bari barapfa ariko bagapfa mu buryo butagaragara ko hari intambara iri kirako. Noneho twebwe aho tuboneye ko ababanyi, abana, urwaruka, abantu bari barakuba tubana bo mu mihane wacu b'ababanyi bafise ibirwanisho natwe tavyo tugira, ariko twaherutse bavuga ko bari mu baraka ibirwanisho abantu bose babitunze bidaciye mu mategeko. Ivyo birwanisho byari bigizwe n'inkoho, amagrenade, imipanga n'ubuhiri buteyeho imisumari, ubuhiri bw'ipfundo buryo. Ikindi naco twabonye gishobora gutuma cyatumye tugenda ni imyimenyerezo ya gisirikare yaba iri kirakogwa rero igakorerwa ku miryango ku ngo ziwacu. Iri kirakorerwa ku ngo ziwacu bakavuga bati ya tariki iratevye kugira twikorere ikintu. Iyo tariki rero urumva ntitukeza kuyu munsi ntiturayimenya, ariko tukabona ko iyo myimenyerezo ya gisirikare ibandanya ikorwa. Kuva impunzi z'abarundi bahungira mu Rwanda basuwe n'abayobozi b'u Burundi batandukanye. Tariki 2 Mata abari bacumbikiwe mu karere ka Bugesera mu nkambi y'agateganyo ya Gashora ho mu murenge wa Gashora basuwe na ambasaderi uhagarariye u Burundi mu Rwanda. Bo mu magambo yuje ikiniga yabwiye bagenzi be b'abarundi ko babajwe cyane no kubona bahunga, anabiza ko agiye kubakorera ubuvugizi. Ibinyorohera kuko nanje narigeze kuba impunzi. Murumva bavuga bati twebwe twahunze umutekano muke, umutekano cyane nkuko babivuga tegwa n'imbonera kure. Nibaza yuko izo mbonera kure zitarengeye inzego za leta. Icyo rero ngiye gusaba icyo ngiye gukora no kubishikiriza leta uko babivuze.
Ntibyatinze kuko tariki y'Nyamata nibwo abayobozi baturutse i Burundi bahagarariwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Edouard Uwimana aherekejwe na Minisitiri ushinzwe uburenganzira bwa muntu na Minisitiri w'Umutekano w'Igihugu, Guverineri w'Intara ya Kirundo. Benshi muri aba Barundi bahunze baturukamo ndetse n'abandi bayobozi mu nzego z'ibanze n'abaturage bo muri iyo ntara ya Kirundo nabo basuye abo Barundi bahunze, bakaba bacumbikiwe mu nkambi y'agateganyo ya Gashora. Urugendo rwabo rwari rugamije kubwira abahunze ko nta kibazo cy'umutekano hari ngo barebe ko babasubiza mu gihugu cy'u Burundi. Kubanza gushimira igihugu cy'u Rwanda kuntu bakoze kugira ngo bakirane abavandimwe bahunze. Duhejeje kubumviriza, turumviriza imyitwarariko yabo, turumviriza ibyatumye bahunga. Ahanini nta gishasha twumvise bavugamwo, nivyo dusanzwe twumva mu gihugu. Byumvikana yuko iyo abantu bagize imitima ihuha rimwe na rimwe barashobora kuba bahunga kubera amajambo avugwa ku maradiyo, kubera ibivugwa mu gihugu bifatiye ku biringo by'amatora. Iyo umuntu afatiye ku bivugwa bivaye n'umutima wiwe no kurinda kwiwe arashobora guhunga. N'ubusanzwe rero ko nta muntu ahunga ubusa, umuntu ahunga ari uko hari cyabahunze kibaco caye kitabaco kikurusu si ico. Ingaruka mbi cyane cyane tubona ku bantu babahunze ni zombi, kumubona abana bari ngaha n'abakenyezi n'abakecuru bari ngaha. Ni kuvuga rero yuko muvyo batubwiye bavuze ikibazo cyane cyane c'umutekano wabo biturutse ku bantu babaturubika na cyane cyane ugwaruka ari umugambwe uri ku butegetsi babivuze. Twumvirije rero iyo myitwariko yabo, tugiye kubishikiriza abarongoye uwo mugambwe uri ku butegetsi, kubishikiriza abarongoye n'ubwo gwaruka, cyane cyane tubishikirize abavyeyi b'ubwo gwaruka muri ubwo burere kugira ngo barabe vy'ukuri nyimba ari vyo bifatigwe ingingo zihuta. Ariko nkuko nabibabwiye mu ijambo twabashikirije nuko ibiboneka nuko ngira ngo hashobora kuba harimo n'inkuru zo kushaka kurenza urugero, kuko muravye abahunze nabo mu makomine 2 canke 3 ubwo gwaruka nako tukaba tuzi ko mu gihugu cyose cy'u Burundi. Ntivyumvikana ari ingene buri gihe iyo himirije amatora aha mu ntara ya Kirundo hama hariho ingendo mwene izo zo guhunga. Nkumbure bashobora kuba ari ugwitwazo canke banashoboka yuko hashobora kuba hari umwe canke uwundi muri ubwo gwaruka ashobora kuba atera ubwoba ababanyi biwe. Ibyo rero bisaba yuko baheza bagafatirwa ibihano bikomeye cyane, kuko iyo umaze kuba witwara mwene uko ntabwo uri umunyamugambwe uri inkozi y'ikibi, kugira ngo abarundi bose batekane hanyuma n'ababene wacu bashobore gutahuka. Nyamara nubwo abayobozi b'u Burundi bashishikarije abari bahunze gutahuka, ntibabashije kubabwira ibibahumuriza ngo bemere batahe, ko bivugira ko mu gihe nta kirahinduka ku kuntu basize umutekano muke mu gihugu cyabo uterwa n'insoresore zo mu mutwe uri ku butegetsi ngo batatahuka. Umuntu yavuga ngo umurundi atahe yaba ari umwansi wiwe, kubera leta y'u Burundi n'akajagari, n'ikintu bita akajagari. Nta buyobozi bwiza buhari, umuntu atavuga rumwe n'ubuyobozi aramererwa nabi agaturubikwa. Ubu ntawe utaha kabisa, umuntu barimo arabeshya. Nyene twumva ku maradiyo baharanira ibintu byo gutwara. Umukuru wacu w'igihugu Petero Nkurunziza ntiyemera kurekura, kandi abandi nabo barashaka gutwara. Bavuga ngo atemeye kurekura intambara iraba. Gatuma tugira ubwoba rero, umutima ukatuvamo nk'ufise utwana nk'utu, ukavuga ati intambara imaze kuba nta kuntu nzoronka nk'abantu uca. Bamwe baravuze ngo barategereje ijambo umukuru w'igihugu azovuga. Leta y'u Rwanda binyujije mu nzego zitandukanye zirimo Minisiteri ishinzwe kwita ku mpunzi, inzego z'umutekano, urwego rw'abinjira n'abasohoka n'abandi bafite ibikorwa byo kwita ku mpunzi mu nshingano zabo, ifatanije n'imiryango igize umuryango mpuzamahanga One UN ihagarariwe n'ishami rishinzwe kwita ku mpunzi HCR ndetse n'indi miryango nterankunga isanzwe ifasha impunzi mu bikorwa bitandukanye, bakomeje gufatanya mu gushaka ubufasha bugenewe izi mpunzi kugira ngo bakomeze kubungabunga ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ku ikubitiro, Leta y'u Rwanda yahise ibizeza umutekano, dore ko ariwo bahunze bashaka. Aba bavandimwe twabakiriye mu rwego rw'uko u Rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga yo kudasubiza inyuma abaje basaba ubuhunzi, le droit de non refoulement. Bakaba rero bari hano bahari nk'abasaba ubuhunzi. Leta y'u Rwanda icyo twakoze ni ukubakira tukabashyira hano, tukabizeza umutekano kuko nicyo dushinzwe. Ubundi twagerageje gufatanya n'abafatanyabikorwa kugira ngo babone assistance y'ibanze. Iyo izi mpunzi z'abarundi bakigera mu Rwanda bakirwa n'inzego z'ibanze z'aho binjiriye, maze bagafashwa kugera mu nkambi z'agateganyo aho babarura bakanashakirwa aho bacumbika. Ibikorwa byo kubaka amahema manini bakirirwamo mu nkambi z'agateganyo bikaba bikomeje, dore ko n'umubare ugenda wiyongera buri munsi. Bakazanakomeza guhabwa ibikoresho by'ibanze
bigizwe n'ibiryamirwa, ibiringiti, imyambaro, ibikoresho by'isuku n'ibikoresho byo mu gikoni, dore ko na benshi bahunze ntabyo bitwaje. Mu gihe bakiri mu nkambi z'agateganyo banakomeje kwitabwaho mu buryo butandukanye. Noneho yamaze kwandikwa duhita dutangira kumufasha tumuha ibimuramira. Twabanje kubaha biswi kubera yuko ibindi byari bitaragera hano, ariko ubu ngubu ibyo kurya birahari. Tubaha igikoma ndetse turi no kubatekera, hari ibishyimbo, hari ibigori n'ibindi byo gufasha umuntu mu gihe ari mu buzima nk'ubu ngubu. Abarwayi kuva ku munsi wa mbere bagiye bafashwa n'ikigo nderabuzima cya Gashora, ariko ubu ngubu dufite umuryango witwa AHA. Uwo AHA ni wo wazanye abaganga n'imiti, watangiye kubitaho amanywa n'ijoro. Dufite PAJER, ni Parlement des Jeunes Rwandais, niyo ituzanira amazi. Ifite n'ibindi ikora, niyo iduha itwongerera imisarani, ni nayo iri kuduha aho twogera za dushe n'ibindi bigendanye n'isuku n'isukura. Twebwe leta y'u Rwanda yatwakiriye neza kuva dushika, nta muntu yogaya ngo yamufashe nabi. Twebwe ikintu dushima nuko tubona yuko porogaramu zirimo zirabandanya zavansa. Turimo turakorana na HCR, barimo baratubarura baduha amakadi, byumvikana ko utapfuye ntagipfuye. Genda byizeye, nizeye ko ibintu birimo biratora umurongo buke buke. Twebwe ibintu by'amazi kabisa ubu nta ngorane dufite. Turafite ibigega bibiri, umuntu arwaye baraza abaganga ngaha baratwitayeho. Gusonza abantu barashonje, ariko je numva umengo bagira icyizere yuko ibintu birimo biratora umurongo buke buke. Kugeza kuwa gatanu tariki ya 10 kwezi kwa kane 2015, u Rwanda rwari rumaze kwakira impunzi z'abarundi barenga 3000 baturuka mu makomine atandukanye yegeranye n'u Rwanda. Bari gucumbikirwa mu nkambi y'agateganyo ya Gashora mu karere ka Bugesera n'iya Nyamiyaga mu karere ka Nyanza, aho bacumbikiwe mu gihe hakiri gukorwa inkambi bazatuzwamo kure y'imipaka y'igihugu baje bahunga. Mwiboneye ko leta y'u Rwanda yakira uje ayigana ashaka ubuhunzi. Impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda bakaba bari kwakirirwa mu nkambi ebyiri z'agateganyo, imwe iri mu karere ka Nyanza, indi ikaba iri mu karere ka Bugesera. Leta y'u Rwanda ibinyujije muri Minisiteri ifite mu nshingano zayo kwita ku mpunzi ndetse n'izindi nzego hamwe na HCR, bakaba bakomeje gushaka ibishoboka byose kugira ngo babungabunge ubuzima bw'izi mpunzi. Reka tubutse ko ku bindi bisobanuro mwahamagara nimero 170 itishyurwa ya Midimari. No mu kiganiro cy'ubutaha twongeye kwifuriza ibihe byiza.